twongeye kubaha kaze mu izina rya Yesu Kristo. Twariko turamenyesha amakuru ukuntu ibikorwa bigiye gukorwa. Rero ariko ubona tugiye kuja mu mwanya wo gusenga Imana. Dusengane Imana kubw'ivyo bikorwa, kuko vyose igisabwa kandi ico tugiye tubasaba nuko mudushigikiza amasengesho, kuko murazi icyo gikorwa ntabwo kiba coroshe, kandi n'umwanya wo kubikora ntuba woroshe kugira ngo muboneke n'ubwitange bukomeye. Ariko hamwe n'Imana yabidutumye kandi n'ibidushoboza, izo minyiko izo bidushoboza. Ariko hamwe n'imwe turakeneye amasengesho yanyu, kandi ikindi naco turakeneye n'ubwo bufasha bwanyu bwo kugira ngo dutabare bene data, kandi dutabarane nawe witabare, kuko hari igihe nawe bizotuma uronka uburyo bwo kubohokeramwo, nawe ndonka uburyo bwo kubohokeramwo, undi aronka uburyo bwo kubohokeramwo, twese dutabarane kugira ngo dufashanye. Ivyo bizotuma rero ubwo bwitange bwawe ufite, hariho ibyo uri kurakora, ariko ugerageze witange, nanje ngerageze nitange. Ubwo bwitange bwacu Imana izobiduhembera. Rero muri kino gihe turabasaba ko mwoba benshi kandi mukagerageza mukabitanga ahantu henshi hatandukanye, na cane cane nk'abantu bafite amatelefone bakorera nko baba nka za ruguru, mufashanye ku bantu badashobora kuronka amatelefone, mubashikirize mubashire, kuko turazi hari abantu mu vyaro baba mu misozi ya ruguru badashobora kuronka amatelefone, ariko nabo bafite ivyo bibazo, cane cane nk'imfuvyi, abapfakazi bafite agahinda gakabije k'ibibazo bagiye bahura navyo, ndetse ugasanga bamwe bagize amadepression n'ibindi bibazo. Rero ivyo vyose kugira ngo dufashanye twagura umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, nukuza mubafasha mugatanga ayo video, mukayatanga ahantu hose hatandukanye kugira abantu benshi bashobore gutabarwa, kuko turazi neza hari abantu benshi bamenye Imana ariko batayimenye Imana vy'ukuri. Ugasanga abantu benshi Imana bayizi nk'ugenda kinjira hama ubundi mw'idini ukinjira ugasohoka, ariko ukibera muri bwa buzima busanzwe. Ariko ugasanga ubuzima bwacu ntabwo twabuhaye Imana vy'ukuri kugira ngo Imana bari twiganzira. Rero muri ico gihe bigatuma umuntu agwa muri kagahinda, agwa muri vya bibazo, umuntu ntigera akizwa neza. Ariko turazi neza ko uburuhukiro, amahoro n'umunezero nta handi biri atari muri Kristo Yesu. Rero muri ico gihe niyo mpamvu umuntu uri ruguru ufite telefone ukaburonka buno butumwa, nuko ukwiye kubuhereza abandi bose bashobora kuba badafite amatelefone, canke n'abandi bashobora kuba bafite badashobora kuronka uburyo bwo gushaka kuyaronka. Rero mugerageze kugira ngo igikorwa c'Imana kigere kure, kugira ngo benshi bashobore gutabarwa no kubohoka, kandi ivyo Imana izobiguhera umugisha. Imana ifite uburyo bwinshi yahamagariye gukora umurimo w'Imana. Nubwo tubona isi yabaye nabi, abantu benshi babaye nabi, ariko harimwo ab'Imana yisigarije, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira. Eliya ariko arabarira Imana ngo ni jewe muhanuzi nsigaye, ngo abandi bose ngo nje muhanuzi nsigaye, nje nsigaye, ngo abandi barapfuye. Ariko ngo Imana yamubwira ati Eliya, oya, hariho ibihumbi vyinshi bitarafukamira abayari ntisigarije. Nawe mwene data uri muri ivyo bihumbi Imana yisigarije, nawe gerageza ukore umwanya ukihari kugira ngo ukore ico gikorwa c'Imana kigere kure. Nihata bagwa babiri ugasanga iyo video ishitse ku bantu babiri bagatabagwa, Imana izobikwandikako, izovuga ko wakoze igikorwa c'Imana. Kandi n'undi wese uko nyene mwagera mubikora, uko nyene mubituma bikunze, niwumva yuko nawe ukeneye gutabagwa canke uri kuratabagwa, ariko nawe wibuke ko abandi nabo bakeneye gutabagwa. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Reka tugiye gusenga Imana. Tutangwa n'indirimbo ivuga ngo, indirimbo yo muri Kantike, indirimbo ya 15. Kaze turirimbane. Ndosi inshuti nziza cane, yarankunze ntayizi, yamfatishije umugozi, niwo rukundo rwayo, nkunda izo ngoyi zangize, imbohe y'umukiza, nduwiwe nawe nuwanje, gushitsa ibihe vyose, nduwiwe nawe nuwanje,
gushitsa ibihe vyose ndose inshuti nziza cane yamviriye amaraso yanyigoza mu bugingo nawe yaranyihaye none singishinga icuma ku bintu vyanje vyose ivyanje naje ubwanje n'ivy'umukiza wanje ivyanje naje ubwanje n'ivy'umukiza wanje inshuti nziza cane nyene ububasha bwose niwanzigama mu nzira ndiko ndaja mw'ijuru nkiri muri ubu bugingo zokwamangavye cane shize ubwo bwoba mu ntambara ngo nze nduhukireyo nshize ubwoba mu ntambara ngo nze nduhukireyo ndose inshuti nziza cane n'umujanama wanje andongora aho nja hose andinda umwasi wanje nta rupfu nja nk'ubugingo canke abamarayika ntabiriho ntabizoza vyo ntandukanya nawe ntabiriho ntabizoza vyo ntandukanya nawe ntabiriho ntabizoza vyo ntandukanya nawe ntabiriho ntabizoza vyo ntandukanya nawe. Ndagushima mwami Yesu, ndagushima mukunzi mwiza, ndagushima gitandara gikomeye, ndagushima kuwa mbere inshuti nziza itigera ihemuka, inshuti nziza itigera ihinduka. Ndagushimiye kuwa mbere mu byose Mana, ngo ni wowe nshuti, ni wowe nshuti naboneyemwo byose, naboneyemwo ubutabazi, naboneyemwo amahoro, naboneyemwo umunezero. Ntawe uhwanye nawe mu ijuru no mu isi Mana, uri hejuru ya byose Papa, uri hejuru y'abakomeye, urahambaye Mana, urahambaye Sega w'amahanga, niwe waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose Databuja. Erega waremye ibintu byose, uremesheje ijambo ryawe, uravuga ngo ibintu bibeho birabaho. Haleluya, ndagushimiye ko ari ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwanje. Ndagushimiye ko ari ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma Mana kubera. Ndagushimiye ko ari ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma Mana ku bakozi bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana imbaraga zawe, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye ko ari uharira ibyaha, turagushimiye ko ari weza. None Mana turagushimiye kubw'imbaraga zawe nyakubahwa, turagushimiye kubw'urukundo dukunda. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo kubw'urukundo wakunze abari mu isi, ngo niko gwatumye utanga umwana w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko ahabwe ubugingo budashira.
none rero nyakubahwa wise na kano kanya twongeye guca bugufi imbere yawe data, turakwinginze ngo utweze. Erega twaravye turacumura, twavuze turacumura, turiyumvira turacumura. Yo Yesu tubabarire, ahantu hose turaba ntutwishimire, turakwinginze utubabarire kugira ngo bikunde, twemegwe nawe. Yo turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'Imana y'intebe yawe. Mana turaguhamagaye ngo imbabazi zawe zitugaragareho. Uhejeje kutubabarira, data babarira Mana bariko baradukurikirana, babarira imiryango yacu Mana, babarira bariko baradukurikirana hirya no hino, abazodukurikirana bari hose Mana, urababarira urabaheza urabatunganya kugira ngo bikunde. Oh haleluya, aho dusenga wumva isengesho ryacu. Yego nukuri ngo reyo Koroneliyo ngo arasenga ngo isengesho ngo rishike icibutso imbere yawe data. Erega Mana ijambo ryawe tubwira neza ngo dusenge muri mwe, dusengere muri mpemu. Oh igihe cyose dusengesheje mpemu. None Mana turagomba gusengera muri mpemu, turagomba gusenga mu kuri no mu kugororoka, turagomba kugendera mu kuri data buja, turagomba kugira tugendesheje nawe. Iyo tuvugishwe nawe Mana turaguhamagaye, naba ari twe tugaragara imbere yawe, ariko ari bari bugaragara muri twe. Ibikorwa waduhamagariyemwo Mana Yesu urabibamwo, urabikomeza, urahamana gutabarwa, abarushe baruhuke, abarira Mana bayihanagure kubw'imbaraga zawe Mana kandi uragenda utahuza umwe wese Mana, uragenda utahuza umwe wese. Turasavye mpemu wawe yera agenda atahuza umuntu wese kugira ngo benshi bagize babaye imbohe za Satani babuhoke, abarushe baruhuke Mana. Hari benshi babaye imbohe za Satani bakama bagatambikiza, bamwe ngo bariko bakorera Imana, abandi bariko bakorera Satani. Mana tabara abantu bawe, tabara mu mashengero atandukanye, tabara mu miryango itandukanye, tabara mu ngo zitandukanye, kuko uri Imana ishobora byose. Yo ngo mbega wararuhiye iki ngo ujya munsi atakubonye? Mbega tuba twaruhiye iki ujya munsi tutakubonye? Mana turagomba kuzokubona, turagomba kukubonesha amaso yawe, turagomba kukubonesha amaso yacu. Turi tunezerewe Ma, turi kumwe nawe, uri kwaduhanagura ya mosozi twaririye muri iyi si, twaruhijwe, ariko tukazogera igihe tukavuga ngo turaje imbere yawe, ukaduhanagura mosozi, ukaduhanagura cya gitambara cawe cera, kimwe wategurira abagukunda, kimwe wateguwe dutegurira, uraduhanagura twongere kuri rukundi. None data uje ndakwinginze, ge utabara ababoshwe na Satani, ge utabara ababoshwe n'isi, ababoshwe n'ibiri no mwisi, ababoshwe Mana impwemu mbi zitandukanye, ababoshwe Mana ivyaganda bitandukanye, ababoshwe n'agahinda gakabije, ababoshwe Mana ibibazo bahuyemwo na byinshi, abahemukiwe mu buryo butandukanye bigatuma benshi bava mu nzira zawe. Turaguhamagaye, genda Mana, genda wo muri imitima ya benshi, genda wo muri imitima ya benshi yababaye, genda wo muri imitima ya benshi yarushe, genda utabare Mana, genda Yesu Kristo Mana tabara abo Satani yabohewe mu ishengero Mana, bakitwa abantu b'Imana kandi bakora Satani. Genda ubabohore, ubaha imitima iciye bugufi, imitima yo gukizwa. Abaroga bari mu ishengero, abicana bari mu ishengero, abatukana bari mu ishengero, abaroga bari mu ishengero, abasemuna bari mu ishengero, mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye ngo imbaraga zawe n'ubushobozi vyururuke, bigendagende Mana yere mwijuru. Abuje abandi ko bihana Yesu bagambanira abandi, bitwa ngo abakozi b'Imana, abitwa ngo bariko gukorera, ariko bakaba mu bambere mu gukora ibibi, bagatuma abadarakizwa banka kwinjira kuvuga ngo bari ntibakijijwe. Mana tabara Yesu, imbaraga zawe n'ubushobozi vyururuke, bigendagende kuri isi, bigendagende mu mitima ya benshi, bigendagende Mana
bitabare kubw'imbaraga zawe Mana. Mana usuka umuvyuro mu bantu bawe. Hariho abahizi baguye, hariho abakozi bawe baguye, hari abasubiye inyuma, hari abacitse intege, hari abananiwe muri no rugendo. Bongera imbaraga, abantu bongere ubaha amazi yo kunywa mu rugendo, abantu bahe umutsima utera imbaraga muri no rugendo. Hari binaniza abakozi bawe, hari binaniza abantu bawe, ariko turakwinginze ugendagenda utabare, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bigakomera. Hari ingwara zitandukanye ziriko ziraboza abantu bawe Mana, genda uvure, vura ingwara zitandukanye, ingwara z'amahasima, amadiyabete n'amahiperetasiyo Mana, mu buryo butandukanye, ingwara z'amahepatite n'ibindi byose, amasiroze. Genda Mana utabare, genda Mana uvure. Vura Yesu, kuri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ihambaye. Bohora imitima ya benshi, bohora Mana abakozi bawe, bohora hirya no hino aboshe mu buryo butandukanye, kuko uri Imana ishobora byose. Mana utabare, urakoze kuri Imana igira neza. Genda uvure mu bitaro bitandukanye, genda uvure mu ngo zitandukanye, genda Mana utabare mu ngo, genda Mana utabare mu miryango, genda utabare hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Mana werekane, kuko uri Imana y'imyembaraga, uri Imana nyabushobozi, ntawe uhwanye nawe mu ijuru no mu isi. Uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana igira neza. Urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kumvise gusaba kwacu, kandi ukaba uri kumwe natwe. Twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.